banywanyi bahire ba Lumitel, banywanyi ba Lumiloto, banywanyi b'abantu bose bakunda roteri cyangwa gutombora, turabaha ikaze, turabaramukije. Ni muri Lumitel, ni muri Lumiloto. Jewe turi kumwe za guteramana muri kana gatonyi, ndi none muramaze kumenyera. Ndabaha kandi mugenzi wanje Nestor. Yego. Kaze rero, kaze kandi. Kidukoranje ngani tukinda turakivuga hari amaze kutumenyera, dusigaye turi umuryango. Yego. Duhagaze ngaha rero tucaye ngaho kugira ngo twibukanye neza ivy'igisata Lumiloto, igisata gishasha ca Lumitel, ca tombora, igisata c'ubuhinga, igisata kiborohereza ntose bakunda gukina. Kubera mu gukina ukina utarinze kuva aho uri, ukinira ku telefone yawe mu buhinga bworoshe, mu buhinga bwa none. Turagikunda muragikunda ndabizi nje tuba muri ngaha muriko muradukurikirana. Imbere rero yuko tubandanya ndabibutse mugiye share, mugire commentaire, mutumirire inshuti n'abagenzi kugira ngo bashobore gukurikira iyi live stream. Twibukanye muri live stream turacishamo tukabaza utubazo dukenyi, hama utanze abandi kwishura agashobora gutahana akaganuke k'amahera 5,000. Yego. Rero tutarateba tutangure kugira dushobore gushimira abashoboye kuba ba respecte cyangwa bubashe isango tuba twabahaye irya misi yose isaha 10 z'umuhingamo. Tubaza akabazo ka mbere kugira ngo umuntu wa mbere ashobora kwishura ashatahana kakaganuke kiwe k'5,000. Akabazo ka mbere rero niko twavuganye, Lumiloto ikora gute? Lumiloto kugira ikine utegeza kuba afise agakarata simu ka Lumitel, ukaba afise ububiko bwa Lumicash, hama ugashobora gukinisha huhereye ku mahera 5,000, hama amajana 5 amahera make cyane gose, amahera atagura ni tomate mugabo urashobora gura tike ya Lumiloto ugatsindira miliyoni 50 cyane. Nibaze ko abantu bamaze gutsinda mushingiye nta abandi muze muri sayingizi migisha. Yego. Muri Lumiloto rero twavuze ko ushobora gukinisha amahera 500 ukaba ufise iyo ufise ububiko bwa Lumicash n'agakata simu kawe ka Lumitel, hama ugaca ku kadirisha indwi hama hash cyangwa étoile 777 hama akadirisha cyangwa ugaja muri application iyo ufise telefone twita touch, ugatelechanger application ya Lumiloto. Mu kuyibona application isa na jaune, isa nuko nibaza ko muriko murabona ibiri nyuma yacu. Hama ugashobora gukina bitakugoye. Ego. Akabazo rero ka mbere munyumviritse kugira ngo uwa mbere aje kuri clavier yishure hama aronka amahera 5,000. Kibazo ca mbere, Lumiloto ni kihe gisata bikorana bibangabanganye? Twakubwiye ingene ukina Lumiloto, ni kihe gisata utegeza kufise mu telefone wawe kugira ngo ukine Lumiloto? Yego. Ndisire ko hari abamaze kuvyumva, hari abamaze no kwandika inyishu. Mukanya turagaruka turabire hamwe watoye icyo kibazo ca mbere. Ndabakanya rero bwa twibukanye neza ibisata biri muri Lumiloto, inkino ziri muri Lumiloto kugira ngo ushoboye kuba yaje uyu munsi akaba ari ubwa mbere agenda amenye ingene zikinwa, agenda amenye ingene zitandukanye. Duhere ku rukino rwa mbere witwa Lucky Plus, aratubarire kugira ngo ushaka gukina n'ubunyene murashobora gukina nta kibazo urwo rukino. Aratubarire ingene rukinwa naho rusanga n'ingene rumeze ubushimo bwabo. Ego, murakoze cyane. Ni byiza ko turabicishamo tukabisubiramo ukuntu zino nkino zimeze kugira ngo umwe wese ahitemwo urukino rumworoheye, kuko upfuye gukina uko wasanga uri kurahusha n'imigisha yawe, ariko uri kurakina ibyo utahura uca usanga uri kukina neza kandi no gutsinda ugashobora gutsinda. Nukuvuga ufise amahirwe menshi kuvuga ati nkini ivyo nzi, nkini ivyo ntahura. Urukino rwa mbere rero ni Lucky Plus rero ukuntu rumeze n'urukino novuga nti ushobora gukina ukaba ushobora gutsindira amahera menshi abaho angana n'imiliyoni 10. Muri yo Lucky Plus rero ifise novuga amaprix atandukanye. Prix ya mbere nko nabibabwiye ni miliyoni 10, ariko uramanuka gushika haro na prix y'amahera 1,000. Rero Lucky Plus uko imeze utora combinaison iri hagati y'ibiharuro 01 na 80
ugatoramwo iyo uguze itike utoramwo urufatangane rw'ibiharuro ruri muri iyo intervalle de 0 1 à 80. Rero uba urekuriwe gutora ibiharuro 8. Iyo utoye rero ivyo biharuro 8 ukasanga byose birajya uronse miliyoni 10. Utoye ndwi bikarya hari igiciro cyavyo novuga haro prix yavyo. Iyo mugomba rero kubimenya gose murashobora guca mu njya application mukabiraba murabona neza ukuntu kira rukino gose rumeze. Hama tirage nayo iba no kuvuga amatike yugurugwa inyuma y'iminota 30 kuko iminota 30 iheze tike yawe cubona ko yatomboye canke itatomboye. Ugomba urabandanya ukina mugabo ko iminota 30 ihera niko bakwereka itike yariye. Iyo usanze yariye bakaguha amahera yawe. Murakoze. Eko mwumvise rero urukino Lucky Plus ingene rumeze ingene rukinwa amahera ushobora gutsindira ingene angana n'urukino ruryoshe ushobora kurukina umunsi wose ubwo umugerageza amahirwe inyuma y'iminota 30 baguha inyishu ukinisha amahera make cyane. Ego rero nanaje kubaza akabazo ka mbere ko kubaza igisata gikorana na Lumiloto utegerezwa kuba ufise urukino Lumiloto. Washobora gutora ico kibazo rero ni witwa umufasoni yitwa Uriela Tiana. Abakenyezi turashoboye. Ndamukeje Uriela Tiana. Rero ico gisata gikorana na Lumiloto ni Lumicash. Ego tugire ko rero tubaza akabazo ka kabiri kugira ngo tubakanya ko badukurikira twibukanye kino kiganiro tukigira kubera iki kugira ngo twibuke neza ingene zino nkino zikina mu nyuma muzotaba mumenyera neza umwe wese akamenya ivyo akora kina mugashobora kubiganira bagenzi banyu n'inshuti mugabo turasubiramo kugira ngo abaza badufatira mu nzira aba ubwa mbere bakurikira live stream bamenye zino nkino ingene zitandukanye n'ingene zikinwa. Hama tushobore aussi gukina gwa rukino twabare gukibiriraho dutanga tirage cyangwa inyishu z'abatsinze tukazirabira hamwe kuwa kabiri no kuwa gatanu. Naco niyo mpamvu nkuru tuba turi kumwe ngaha ari kugira ngo dushobore kubereka ivyo bihero vyatsinze muri urwo rukino rwa Lucky Power. Imbere yuko atubari urukino rwa kabiri reka mbanze mbaze akabazo ka kabiri. Twabariye Lumiloto siho honyene ushobora kumenyera Lumiloto si muri kene kiganiro gusa ushobora kumenyera Lumiloto. Urashobora guhamagara kuri 133 kugira ngo ubaze ama information canke ibijanye n'igisata ca Lumiloto. Turetse ivyo hari n'urundi rubuga ngurukana bumenyi ushobora gusanga ko ama information canke ibiranga ingene Lumiloto imeze. Nashaka rero mumbarire nuruhe rubuga ngurukana bumenyi ushobora gusanga ko ivyerekeye urukino rwa Lumiloto inkino zose za Lumiloto nuruhe rubuga ngurukana bumenyi ushobora gukura ko izo information canke ibiranga ibivuga ugo rukino izo nkino zose ngene zimeze canke ico gisata ca Lumiloto. Yego ico nico kibazo ca kabiri. Mu kurindira yuko rero hari uwishusha ikibazo ca kabiri abakenyezi muvyuke muja ku murongo mwishura nabonye ko no munsi nini umunsi wanyu. Egobe mukurindira yuko bishobora kubazo ka kabiri tumuha umwanya atwibutse Lucky Day ingene ikinwa n'ingene imeze ahitandukane n'izindi nkino. Egome murakoze cyane. Urukino rwa mbere naje kuri babwira uko rumeze ukuntu rukinwa ni Lucky Plus, rwa kabiri ni Lucky Day. Lucky Day nayo utora igiharuro kimwe kigizwe n'ibitigiri 4 mugabo kiri mu rutonde novuga kiri muri intervalle ya ubusa bune na 9 no kuvuga 00009999. Aho hagati re muri iyo intervalle no heza ugatoramo igiharuro kimwe kigizwe n'ibitigiri 4 ukabuguze itike ya mbere ya Lucky Day. Lucky Day rero nayo irafise nayo na prix ya mbere ni 700,000 kuvuga ushobora gukinisha itike yawe ya 500 ukaganya maximum 1400 fois no kuvuga inshuro 1400 y'itike yawe. Rero prix ya mbere nko nababwiye ya Lucky Day ni 700,000 no kuvuga uba watoye cya giharuro kimwe wagura kigizwe n'ibitigiri 4 ukaca usanga niyo tike idya cyo uronse 700,000. Ushobora kugira uronke naho prix ya kabiri ariyo ya
300,000 uba waguze itike imwe igizwe n'ibiharuro nyene bine n'ibitigiri bine, ariko usanga iyo tike iri mu biharuro niyo yariye mu itike zibiri ziba zitekanijwe gutombora uwo munsi. Kuvuga utomboye rero imwe muri zo zibiri uronse 300,000, hama prix ya gatatu ni 150,000, prix ya kane ni 50,000, prix ya gatanu ni 5,000. Rero uko imeze Lucky Day nayo tirage ya mibi misi yose isaha 12. Kuvuga uguze itike nk'aya masaha ana turi isaha 10:14 itike yawe uyiguze amasaha saa 12 top niho bakwereka yuko ari cyangwa utari, bakwereka n'itike yari naho woyigura minwi ejo mpaka imisi 12 z'umugoroba niho batwereka itike yashoboye kurya, hama nawe ukarabiwa bakubwira ko yariye cyangwa nuko itariye. Murakoze cyane. Ego murakoze. Mwumvise rero urukino Lucky Day nago ruri muri za nkino zitatu zigize Lumiloto, ingene rukinwa, amapri yago aribwo bushimwe bwayo bivanye n'ingene watsinze. Urero tubabarire uwa kabiri, umuntu yashobora gutsinda ikibazo ca kabiri, si umukobwa, umushiga nawe nyene wabonye ko bishushe. Ikibazo ca kabiri rero cari ni uruhe rubuga ngurukana bumenyi dushobora gusanga ko ibiranga cyangwa ivyerekeye Lumiloto igisata gishasha ca tombora ca Lumitel. Ni kuri lumiloto.bi. Yego. Muje ku matelefone yanyu cyangwa ku maordinateur yanyu bayafise, ugiye ugatapa lumiloto.bi ushobora kubona ama information yose cyangwa ivyerekeye Lumiloto. ufise amakenga cyangwa ufise ikintu utumva neza naho uri kurakina kumenga ntukurabitahura neza aho ugeze, kuri lumiloto.bi usanga ko ivyerekeye ico gisata. Yego. Ubu rero nabari wa kabiri yatsinze ni umuntu yitwa David Bertin Iteriteka. David Bertin Iteriteka ni watoye ikibazo ca kabiri caho ushobora gukura ivyerekeye Lumiloto, urubuga ngurukana bumenyi ushobora gusanga ko ivyerekeye Lumiloto. David Bertin Iteriteka acarungika akanimero kiyo muri commentaire hamwe n'uwitwa Iriela Tiane yatoye ikibazo ca mbere, mu nki utunimero twanyu muri commentaire, hama ababijejwe bakaba dukurikirana badufashe baca baduhera tutuganuke twanyu 5,000 kuri umwe. Yego. Ubu rero ni wa mwanya mwiza wo kuvuga ivyerekeye Lucky Power. Lucky Power nayo dukoranije uyu munsi, ni dukoranya imisi yose kuwa kabiri no kuwa gatanu, kubera urwo rukino ni urukino rw'ikibiriraho inyishu twese tugakina dufise inyota, tushaka yuko kuwa kabiri cyangwa kuwa gatanu hagera kuko dushobora kurabira hamwe ibiharo byatsinze. Ni urukino rurimo suspense cyane kandi ruryoshe, kandi rurimo amahirwe ushobora gutsindira amahera atari make. Hama hariho umuntu ari kumwe natwe ahagarariye igisata ca Rona, igisata ca leta kijeje kugenzura no kuraba yuko inkino zose zigenda neza nkuko bagize nyene zigihamana des jeux de hasard. Mukanya turatangura gukina turabire hamwe ibiharuro byashobora gutsinda kuri uyu wa 20 tariki 20 z'ukumunani 2021 cyangwa 2021. Ego. Imbere yuko rero dukina urwo rukino abanze twibutse neza Lucky Power urwo rukino rukomeye ushobora kuronka amahirwe gutsindira amahera adasanzwe. Rumeze gute, rukinwa gute, rutandukaniye n'izindi? Ego, murakoze. Inkino za mbere zibi naje kuzibabwira utanguye kuri Lucky Plus, Lucky Day. Lucky Power rero yo iratandukanye n'izindi. Lucky Power ifise novati, yo ifise amaprix ari byo bihembo binini gose, kuko igihembo ca mbere prix ya mbere ni 50 millions. Hama ikinwa gute, no kuvuga mu kuyikina utora muri combinaison hagati ya 01 na 55, ugatoramwo rero ibiharuro bitandatu bigizwe n'ibitigiri bibiri. Ivyo biharuro bitandatu rero bigizwe n'ibitigiri bibiri, iyo bitoye bikaca bihurirana n'ivyo ngaha turafise amamashini akina, bikaca bihurirana rero n'itike yariye bivanye n'ivyo byavuye muri aya mamashini, ibintu kuvuga inyishu yasohoye, muca mushobora gutsindira miliyoni 50, ushobora gutsindira miliyoni 25, ushobora gutsindira miliyoni 2, ushobora gutsindira 25,000 kugeza ku 2,500.
hama Lucky Power rero uko imeze tirage imisi yose yamiba ayo masaha nyene muratubona namwe turi kuvuga imisi yose isaha 10 z'umuhingamo no dutangura ariko tirage nyayo ni isaha 10:30 z'umuhingamo no muca mubona inyishu ego za Lucky Power murakoze. Yego wibutse kubabarira amahera mutsindira kuri Lucky Power ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane kora ubu twamaze kwifata ku mutoto n'urukino dukunze cyane. Ya mbere prix ya mbere ni 50 millions, prix ya kabiri ariyo Lucky Power ya kabiri ni 25 millions. Izo nazo mu kuzitsindira baza kubereka mu gihe tuzotuko turabigira ikibiriraho kuntu bimeze uratora ibiharo bitanu mu itikero waguze ugasanga ibiharo bitanu batoye kigira gatandatu ntigisa nikigira gatandatu nyene citike yari ariko ukasanga igisa nikindi giharuro bita cinyongera muri ico gihuri miliyoni 45 kugira ugi miliyoni 2 naho nuko aba ari bitanu gusa muri ivyo bitandatu hama kugira uje bihumbi novuga ati 25 nuko aba ari 4 muri ivyo bitandatu kugira uje na 2500 nuko aba ari ivyo bitatu muri bitandatu. Yego murumva yuko umuntu wese ashobora kugaragaza amahigwe yiwe kwera n'urukino nta mutayari gusaba amajana 5 amahera makenyi uravye amahigwe ushobora kuronka yo gutsindira amahera uko angana nibaza yuko nta gahombo gashobora kuba karimo uno munsi uragerageza ejo ukagerageza igihe tukagerageza muko zo musumwe urabiguye bama babibonye na benshi bacaho bagashinga intaye harabasaba kinye 3 5 nukina 200. Yego harimo uburyohe mu gukina yego urero kandabaza kabazo ka gatatu imbere ko dutangura kugira tirage canke kuraba ibiharuro bya sosi uyu munsi ikibazo cya gatatu rero ni aheje kwa Lucky Power hariho mu bushimwe rero bwa Lucky Power hariho Lucky Power ya mbere Lucky Power ya kabiri Lucky Power ya gatatu Lucky Power ya kane na Lucky Power ya gatanu rero shaka ndababaze Lucky Power ya kabiri utsindira amahera angana gute? Yego Lucky Power ya kabiri utsindira amahera angana gute? Muca munyaka muri commentaire mwishure hama mukanye cyo turabira hamwe uwashoboye kwa yatsinze ikibazo cya gatatu. Yego urero umwanya mukurindira ko umuntu ya tubona umuntu wa mbere yishikazo cya gatatu ndazi ko akanyisho kaza ko worohera ko tuma dusubira mu misi yose Lucky Power imeze gute Lucky Power sindira amahera ngana gute nibaza ko biza korohera cyane mukurindira rero uza kwishaka kabazo ka gatatu niwa mwanya mwiza tugira dukine turabire hamwe ibiharuro byasohotse kuri wa gatanu itariki 28 2021. Rero ubwo twama tubigira hari wama tuba turi kumwe ahagarariye Lona arashika ngaha kuko twababariye Lucky Power uhitamo ibiharuro guhera ku giharuro 1 canke rimwe gushika ku 55 rero arashika ngaha akabaramutsa hama akabafasha kuraba yuko muri iyi mipira tugira dukinishe bikwiye ibiharuro 55 guhera kuri rimwe gushika kuri 55 ngo baramutse hama ubarabise. Egume baramufije bamwanyi bakonzi bari Miroto hama mbandanye mugerageza imigisha turinga kubwanyu kugira ngo turabere yuko byo mwamwa twongoje dade no kumwamwa koze. Ego ibiharuro ni binyene kanya bashira mashine turabe ko ugenda bakoze. Ego murakoze nkuko bimenyesha tushira muri ya mashini cyafasha kugira ngo tuyaruse dufunguze neza mwanya kibindi cyinshi
Ego. N'imipira 55 nk'uko mwabibonye tubishyira muri kino kimashini hama tukarabira hamwe ibiharuro byasohotse. Igiharuro cyasohotse cya mbere ni 33. Tubandanye n'igiharuro cya kabiri. Igiharuro cya kabiri rero ni 14. Tubandanye. Igiharuro cya gatatu ni 37. Igiharuro cya kane ni 55. Igikurikira cyasohotse ni 18. Icyanyuma cyasohotse ni 49. Turabe igiharuro cy'inyongera. Igiharuro cy'inyongera ni 21. Dusubiremo ibiharuro bitandatu bya bimyoto byasohotse kuri uyu munsi ni 33, 14, 37, 55, 18, 49, 21. Nibaza ko ari byo mwako mabona ku maekran yanyu ngaho munsi baca babyandika. Uwaserukiye aze adufashe kurabonetse ko ivyo byanditse ngaho imbere yanyu abisome murabe yuko ari byo twahuje. Ibiharuro byashoboye kugira amahirwe kuno munsi gatanu harimo 33, 14, 37, 55, 18, 49 n'ikinyongera cya 21. Rero uwo baba shirgira amahirwe yo gutsinda bino biharuro ndibaza ngo kaganuke kanyu 50,000 sinzi cyo muzamuca bahereza. Yego umwana y'umuryoherwa n'igisata cyane cyane miroto. Yego murakoze cyane. Yego twibukanye rero aheje kubasomera ibiharuro byasohotse uyu munsi. Twibukanye ubushimwe ujanye na Lucky Power. Uwashoboye ushobora gukina bino biharuro ni uheje gukina barakumukira message muri telefone yawe yuko wakinye ibiharuro ibi. Uno munsi naho barakurungikira ati ibiharuro byasohotse ni ibi. Twabirabiye hamwe mwabibonye. Twibukanye gusa ubushimwe uwashobora kuronka ibiharuro bitandatu akabihitamo uko nyene muri ya combinaison agahitamo ibiharuro bitandatu turabe ngene bitonze nuko gusa ibiharuro bitandatu ubu bifise wewe watsindiye miliyoni 50. Wagize amahirwe ushobora gutsinda izo miliyoni 50 turamukeje.
ugashobora gutora ibiharuro bitanu muri bitandatu guteranya ikicinyongera imiliyoni 25 ni gwawe. Hama ukaba ushobora gutsinda ibiharuro bitanu muri ibi bitandatu ni imiliyoni 2 n'amahera menshi cyane. Hama ukaba ushobora gutsindira guhitamo ibiharuro 4 muri ibi bitandatu watsindiye amahera 25,000 samahera make wakinishije amafaranga 500. Ego hama watoye ibiharuro bitatu muri bitandatu n'amahera 2,500 nayo samahera makenyi. Rero tubakeze cyane washoboye kuronkamwo agashimwe muri ubwo mpeje kuvuga butanu. Hari ushaka kubutsa abanywanyi? Icyo navuga nuko mwibuke yuko gukina utegeza ko ufite imyaka niburi 18 hama ukaba ufite kandi carte SIM ya limité kandi ukabiriko na konte yawe ya Lumicash. Yego. Uwa gatatu rero yatoye ikibazo ca gatatu n'umuntu yitwa Nikuri Fabrice. Ikibazo ca nyuma ca ikibazo ca gatatu cari cavuga Lucky Power 2 cyangwa Lucky Power ya kabiri agashima ka kabiri nayemeje kuvuga yutoye ibiharuro bitanu muri bitandatu byasohotse guteranya ikiharuro c'inyongera ni miliyoni 25 yo yitara Lucky Power 2. Umuntu ashobora kubitora rero umushinga ntayitwa Nikuri Fabrice turamukeje. Hama fate kano kanya kubashimira abadukurikiye uyu munsi twagiye kubana namwe mubandanye mukina mubwiza amahirwe yanyu yo gutsinda mubarire Lumiloto abandi amahirwe bose bashaka kuyagerageza ntimigungire kwimigisha. Yego kubera umubanya aronse cyangwa umuryango aronse nawe uronse mwandanye mubwirana mu babanyi mu bagenzi mu nshuti namwe mwandanye mukina kugira ngo ejo imiliyoni 50 zoba rigwanya. Yego isanga n'irya yindi nyene kwa kabiri isaha 10 z'umuhingamo tuba turi kumwe turabasezeye musigara amahoro. You're my sweet darling. Oh.